Intebe zigera ku 150 nizo zatanzwe ku ishure shingiro rya Karurama ya mbere riri ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Zikaba zatanzwe n'abanyeshuri b'abarundi bo mu mugambwe CNDD-FDD biga mu gihugu c'u Burusiya. Deho Ndayishimiye yaserukiye abanyeshuri aravuga intumbero yatumye bakora ico gikorwa. Cyatumye tuza gutanga ifashanyo y'izi ntebe bisanzwe biri mu bikorwa twashize mu migambi yacu ku mwaka. Uyu mwaka rero twahisemo gutanga intebe ko murazi ko mwabonye aho twagiye turaca hose no kuri kibazo c'intebe kiraboneka. Twebwe bwa mbere ho turanezerewe no munsi nka section ya CNDD-FDD korera mu gihugu c'u Burusiya turi n'akanyamuneza ntangere kuba twashoboye gushika ngaha tukarangura iki gikorwa. Akamo rero twotera abandi bene wacu baba abavuka ntara baba barundi bari mu gihugu baba barundi bari mu mahanga nuko bo kurikiza kano karoro kacu kumbura aho tutagiye nabo bakahashika. Manasense Abiyaremye umuyobozi wa Ecofo Karurama ya mbere arashimira abanyeshuri batanze iyo mfashanyo agasaba n'abandi barundi bafise umutima wo gufasha kugira ico bafashije iryo shuri kuko rifise ubukene bw'intebe n'ibirasi mu gihe rifise abanyeshuri 2245 bakaba biga mu birasi bitarenga 11. Igikorwa ciza c'iteka nk'iki gikorwa gejeje gukorwa na section ya CNDD-FDD y'abayitidiya mu Burusiya kandi tugira ko tunabashimira cyane gose bimwe byimva mutima. Turasaba rero ko abandi bagira neza aho bari hose ku isi bo gerageza kwiyumvira kuba na Burundi kuko iyo ufashije umwana ari kwishure buri kurubaka igihugu. N'umuvyeyi yarereye kuri Ecofo Karurama ya mbere arashimira abanyeshuri bo mu mugambwe CNDD-FDD biga mu gihugu c'u Burusiya kuri iyo mfashanyo batanze ku ishure shingiro rya Karurama ya mbere kuko ngo bituma abana babo biga borohewe. Turashimye cyane mu izina ry'abavyeyi bose turakengurutse dushimira abantu bagira neza kuri ino mfashanyo y'intebe baduhaye. Aha tuba dusa dufise ikibazo c'abana bacu kuko nka twebwe abavyeyi twaguma tuza kuraba ukuntu abana bacu bariko barakurikirana kwiga ariko tukaca dusangana abana bicaye hasi gukurikirana kwiga bikabagora ugasanga barasinziriye ugasanga ikibazo gigoye cyane mu kwandika ntiborohere ariko kuri kino gikorwa gikoze turashimye tunezerewe rwose kuko abana naho ibirasi bimwe bigikenewe ariko turabona yuko igikorwa hari kiriko kirakuba kandi biragenda neza mu ntumbero ko abana bagiye kuronka aho bicara kandi bakaronka ukuntu bashaka kwandika. Iyo turabikengurutse cyane turabindukira rwose. Mwomenya ko ico gikorwa atari cambere gikozwe n'abanyeshuri b'abarundi biga mu gihugu c'u Burusiya kuko ku mwaka uheze bari barihiye amafaranga abagwayi bo ku bitaro vya Rwakarete, Hôpital Populaire n'ibitaro twese turashoboye vyo mu ntara ya Karusi.